ubu rero genda ukora ibishoboka ujya mukobwa umwicira ubuzima uhakikishe umunsi wose azobaho azokwamarira every single day azoba ari muzima azohore arira ari naco gituma ubona umuntu agiye kuba akaryohewe ibirori biraryoshe aratwenga araryohewe ariko nyuma y'indwi ziga cyangwa nyuma y'amezi anga cyangwa nyuma y'imyaka inga ugasanga umuntu yama mu marira ya fresher yari afise yose pi yama mu gahinda yamarira yama ubuzima bwiye bwose kabona ko bwabaye futi. Roy TV. Ndabaramukije cyane abantu mwese muri ko murakurikirana Roy TV Burundi nimbonesha kure yanyu ikaba ni yacu ibategurira ibiganiro by'ubwoko bwose. Uno munsi twaba dufise ikiganiro inkuru nyigisho ni ikiganiro kimeze gute? Inkuru nyigisho ni ikiganiro kidufasha kwigishanya ibintu bikunda gushika mu buzima busanzwe. Ni inkuru ziba zifise leçon morale cyangwa se inyigisho y'ubuzima bwa misi yose igusigira kugira ngo umenye ukuntu ukwiye kubaho ivyo ukwiye kwirinda n'inkebuzo z'ubuzima kugira ngo ushobore kujera ubuzima bwawe neza atagatosi karimwo. Ni inkuru rero tuza kuyaga cyane ku bintu bikunda gushika abantu iyo bari mu bintu by'amahitamwo, guhitamwo umuntu muzobana, umuntu muzokubakana. Kenshi arakunda kubamwo ibibazo bivanye n'ukuntu umuntu agira amahitamwo swate atasenze abazi Imana ko Mana byukuri uyu niwe wandemeye canke kutamenya umuntu ufata umwanya uhagije wo kumenya umuntu ibintu nk'ivyo ugasanga rero inyuma yo kubana n'umuntu kuya mamaze gushingirwa ugasanga harabaye ibibazo ugasanga mbere wewe ugiye mu kaga umwe muri mwege muri babiri aragize ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu uzibona benshi bubakana mu nyuma ukumva umwe aricuza kuri impamvu cyane iyindi. Ni inkuru rero yabaye ku mukobwa yitwa Salome. Salome ni umwana w'umwigeme yakuze yubaha Imana, yakuze arezwe na mama wiwe. Mama wiwe yari umuntu w'umukozi, yari umuntu mbere abantu baramubona ko akarero keza mu bandi bakenyezi bakabona yuko mbere ashobora kurera umwana akavamwo ikintu kizima muri kazoza. Niho rero Salome yaza kugira mama we ati mama naronse umufiance finalement yansavye ko twobana nkamubera umugore w'ubuzima bwiwe bwose. Mama aravuga nti okay is okay sinokwankira kuko ari amahitamo yawe wahisemo ukavuga ati mama jewe ndabona ko ari tuzobana jewe nta kintu kimwe nohindura kuko ndi umuvyeyi ariko ku mahitamo yawe ntabwo nozamo ngo nitambike hagati. Yari umusore barasaze basengana kubera yuko Salome yari asanzwe akora ibikorwa ari umuririmbyi ashabona rero undi musore nawe nyine ari muri service zo gukorera Imana abona rubaha Imana abona yita ibikorwa by'Imana abona nyene ari ponctuel kuri cyose cyitwa Imana. Salome aravuga ati uyu ndibaza ko ari uwo nkeneye kugira ngo tubane kugira ngo nshobore kubaka urugo rwiza ari ryo juru rito. Aza kugira mama rero amakuru yuko yaronse umufiance. Mama waramubwiye ati okay ni sawa sinokwankira warinze uronka umufiance wamushimye ariko ndakubaze wabajije Imana amahitamo wagize wabisengeye dabo. Aravuga ati mama nuko ntisaba yuko none abisengera kuko ndavyo nyene uwo musore ukuntu ameze n'urukundo ankunda birakwiye ntabwo nenda nisha ngo ndiko ndasenga Imana ndiko ndayibaza kuko nyene arakijwe no kunsumba. Iyo ncerewe no muri service arambira ko Imana itabikunda urumva jewe ndamwigira ko vyinshi si wowe usuzanya ahubwo niwo tuma mbandanya n'umurimo w'Imana ibikorwa sanzwe nkora kuko murabizi cyane iyo umuntu n'uwundi bafashe decision yo kubana mu bisanzwe ni gufashanya gushika kuri destin Imana iba yarabaremeye like nabi Imana yarakuremye kugira ngo ugire akamaro muri society. Nukuvuga bisaba yuko marriage yawe igufasha gushika kuri iyo destin yawe. Namba ufise tala runaka, namba ufise impano, namba ufise umuhamagaro runaka, nukuvuga bisaba yuko ijya marriage igufasha gushika kuri uwo muhamagaro Imana yakuremeye gushitsa mu buzima bwawe. Rero niho rero umukobwa yamaze gukunda murabizi kandi iyo umukobwa amaze gukunda kenshi ntahanurwa. Umukobwa yakunze usanga ari ntahanurwa cyangwa umusore ni gake umuntu ari mu rukundo rumwe rushushe rwakumuriro ushaka kumuhanura ikintu ngo arakumva biragoye. Salome aramutwariye mama umukwe n'uyu sava ariko dusuye ku ruhande rundi
ujya musore mu bisanzwe ibintu byose yagira yerekana ko akijijwe ntabwo byari byo. Yarabikora gusa kubera mission yari ariko yo kumurongo ujya mukobwa Salome kugira ngo ashobore gukora mission yatumwe. Hariho abantu tugenda ukabona n'umuntu buntu ari ugasanga hariyo iyindi esprit yamaze kumwambara kugira ngo imukoreshe. Ari naco gituma uzosanga wahaye umuntu akazi ukamugira umwizigirwa mu nyuma akaza kugukorera ikibi kibishe utazopfa wibagiwe, cyangwa ukizera umuntu mu nyuma akaza kugukorera ikibi utazopfa wibagiwe. No kuvuga hari imyuka rero yambara abantu kugira ngo ize kwica abana b'Imana, surtout namba uba uboneka munsi yo mumpemu ko ufise inyota yo gukorera Imana. Satani akora ibishoboka kugira ngo agushire down, ashaka kubicisha mu rugo rubi kugira ngo niba ufise stress cyane byanke kusenga, byanke nyine ube futi ubuzima bwawe bwose ube futi cyane n'urupfu ruze bishe muri iyo marriage yawe ufe nabi uhama uje mu kuzimu ugira iherezo ribi. Rero Salome aremera, barakora urubanza baraheza, acemera urubanza rwaheze, mariage yaheze babanye. Ujya muhungu kumbe yari fake. Umuhungu asha atangura no kwigamba, ariko nawe ntiyari ahubwo ni esprit yari yaramwambaye. Atangura kwigamba avuga nti finalement ndamuronse, ari kumwe n'uwamutumye, no kuvuga Satani cyangwa se imyuka mibi yo mwisi y'umwijima. Avuga nti ubu rero genda ukora ibishoboka ujya mukobwa umwicira ubuzima, uhakikishe umunsi wose azobaho azokwamarira, every single day azoba ari muzima azohore arira. Ari naco gituma ubona umuntu agiye kuba akaryohewe, ibirori biraryoshe, aratwenga araryohewe, ariko nyuma y'indwi ziga cyangwa nyuma y'amezi anga cyangwa nyuma y'imyaka inga ugasanga umuntu yama mu marira, ya freshe yarafite yose pi yama mu gahinda, yamarira, yama ubuzima bwiye bwose kabona ko bwabaye futi. Akivuga cyane naho kane baramvuga ngira iki ntivyemewe, ugasanga rero agiye gupfira mu bwo buzima ko abazi ko ari umunyororo yiboshe ubuzima bwiye bwose. Nuko barabana na Salome aramubwira ati mugabo wanje woza tugasenga, harageze umwanya wo kuryama. Aramubwira nti sa uvuze urira ngaha nyabuntu uryame ubu nyene nkivuga. Avuga ati okay namba urushereka jewe nsenge ndagusengera. Aravuga ati ubu ronda avuga nawe ukavuga. Acaramanuka aramwatsa amakofi. Umugore aratanga aravuga ati mugabo wanje yafashwe n'ibiki. Yatanguye kumudunda aramwakije amakofi. Umuhungu umugabo we barabanye iminsi yose akamubwira nti sheri ngoma ngende mu gikorane rero nahejeje gutegura ibyo ufungura byose bitayaratiye, hari impuzanje ziri hariya zitameshe. Ambwira nti sheri naramesheje ariko byose biratunganya toya zigana n'inamba ryo genda ubanza uzimese hama ntuva ngaha kandi nze mvuga unyumvira ntunyumvira aho nyene nandi makofi. Kubitwa no kuvuga Salome yarakubitwa iminsi yose uko umunsi witwa izina ntiwahera adakubiswe. Namwe murabizi abantu batanguvuga ati ujya mukobwa ko menga yaritonda kandi n'ujya muhungu yaboneka ko yitonda. Uko biri kose umuhungu nta muntu umwe babigira bashwana ngaha, uko biri kose umugore niwe mubi niwe atuma bamukubita, kuko umugabo ntiyo gukubita naca guhoye. Umva biragoye nyene ibintu bibera mu mago biragoye. Kubitwa Priscilla avuga ati Salome aravuga ati reka nje kubwira pastor ibintu ko biraba. Acaja ku ishengero abibwira pastor ati jewe burya umugabo wanje aguma nkubita ashaka kunyica. Ashaka kwisha bigenze gute kandi ujya musore yari umuntu umugabo wawe kuva kiri ngaha ku ishengero, kuva kiri umusore yari umuntu yitwara ibikorwa, ari umuntu atavuga atekereje. Rero biranagoye kubwira umuntu bari basanze bazi ko yitonda ngo yakoze ikintu kibi, nta numwe akwizera. Wowe upfira aho nyene ugapfira ibanga nyene bakakwica. Salome aramubwira nti ahubwo uruze muhira umuhanure. Ati sawa. Pastor yagiye muhira mwani rero uri umuntu kijijwe gukubita umugore si byiza, nubwo yakoze amakosa muhanure kugira akagufa ko magufa yawe, umuhanure umukunde hama bizogena neza nawe ndazi yuko azikebuka. Avuga nti jewe uyu mugore ntateka, uyu mugore ntagira ibiki, uyu mugore ibiki n'ibiki. Avuga ati rero nawe nyina kwimpanuro ariko ndose kandi kumukubita. Aravuga nti sawa ico kiraheze. Pastor ntagiye asigamubwiye Salome ati rero umugabo wawe gana uzi umwumvira iki nakubwiye gikore. Aravuga ati je mugabo ivyo nkwiye gukora byose ndabikora, sinzi ikindi kintu bashaka yuko ngora gitandukanye n'ivyo nahamagiriye gukora. Pastor agiye wa mugabo asimbira ku mugore kubita wamenga ni za ngoma zo ku munsi mukuru wo kwikukira zo kuri independence kujya kuno zivuzwa. Yarakubitwa nk'ingoma zo ku munsi mukuru paka nawe nyina kibura akavuga nti ibi nibiki. Pastor akenda ati rero wagiye kushora kundega ku bakozi b'Imana kubitwa umukobwa aravuga ati je umugabo azonyica.
ayatashi iwabo kwa mama we yambwiye ati mama jewe uganje gukubwira umugabo wanje ari mu kunyica none ga mwana impuzu ziri hehe zani impuzu ugume ngaha hakupfa jewe ndishagukeneye kandi nakubwiye banza bisengera ati mukuri ivyo wambwiye vyari ivyo naye kwanza kubaza Imana ati we nubuzi imisyo y'umuntu avuga ati ariko sishaka kwahukana kubera abantu bona mvuga hari abantu usanga avuga nti kubera abantu bomvuga ibintu byinshi ati reka nshindire nawe byari nkuko nyene Salome arambwiye ati ahubwo mama nje kugira ngo sengere hama subire mu rugo rwanje kuko n'umugabo wanje arambwiye ko nava muhira naho nyene azonkubita basi arambwiye ati sabo rero ndagusengera ariko ube forte bizogenda neza Salome arataha asanga umugabo bashamurindiriye ku muryango kubitwa Salome arihanagura arihangana rero umugabo aramubwiye ati mbere gwe no munsi nivyo bintu wambara je sindabikunda ivyo bintu izongutiya wambara zigera hehe ku maguru zigenda zikubura ntago zinjohera kandi n'umugabo wawe utegeza kunyumvira ko n'Imana ivuga umugore yumvira umugabo wiwe ashasha ambwiye ati tangura kwambara uri sexy wambara utubutura wambara utujipo wambara nyene tumenyene tunyere ku mubiri wawe nawe umugore aravuga nti ariko Imana ati Imana iki n'Imana ivuga ni wowe unyubashe uzaba wubasha Imana Salome arahinduka atangura kwambara impuzu nyene zimuhenesha no kuvuga every time uzobona ikintu kimwe kiragukura mu bugombe bw'Imana kesa sa marriage canke ikindi kintu ico kintu uzobanze kwanza ucigeko kuko satana akora mu nzira nyinshi Salome acarahinduka look tangura ebagabo ya asha look yose irahinduka tangura kwambara izindi style zitabaho nyene zisi asese nkuko pastor Ramon avuga ati hewe mukobwa wanje ko wahindutse aravuga nti yewe umugabo wanje yambwiye ko ivyo bimuryohera ntegeza guhinduka ndamunezereza ati ibintu ntibibaho pastor ashira kubwira umugabo ko nabonye umugore wawe asigaye yambara impuzu z'isi ni wawe mubwiye kweri aravuga ati he wowe uri iki ngaha mu rugo rwanje kwa mama waje ngaho uje kuvuga amajambo mparure gatatu wamviriyeho sindagukeneye kubona ngaha n'iryo shengero ryawe ntazishobora no kugarukamo pastor yaguye mu gahunda kuko ukuntu yarazi uyo musore pastor avuga ati hariho ibanga gihishi pastor arataha amaze gutaha arasenga Imana avuga ati Imana ndakwinginze umishurire intama yanje ari wo mwana wanje Priscilla ndabona yuko agiye mu mahonero ndabona yuko azobura n'ubugingo kubera uru rugo arasenga acarahishurirwa rero abona mu isi yo mu mwemu isi y'umwijima bariko barigamba ati nuwi wacu dutegereza kumwica tumushikaneyo azopfarira nka kugena natwe yatuma turira yari karavuga ubutumwa nuko rero pastor avuga nti reka nsubireyo acarasubirayo kuri wa mugabo wa Salome aramubwiye ati hewega wa mugabo aramubwiye ati none wewe ntiwumva ko nakwanije kuza ngaha aravuga nti nakubonye ucuri kandi no musi berero no musi nyene arasenga wa mugabo yampwemu ikirigaragaza itangura kwimanifesta iravuga ukuntu yarungitse kugira ngo Priscilla bamwice bamushikaneyo ubugingo bwe nabwo nyene aje abubure rero umugore aratangara amaze kubona yuko yarabona n'umuntu yari possédé pastor uyo mugabo amaze kumurekura arabaza ati none ndi hehe wa mugabo abaza ati biri gute ndi hehe bimeze gute baramusigurira ambwiye ati bisaba yuko usenga cyane kugira ngo imwe muzo mu mwijima nizose kandi gukoresha umubiri wawe mu kwica amadese y'abantu kuko iyo udasenga biroroshe yuko imwe muzo mwijima zigukoresha kugira ngo zice amadese y'abandi bantu wa mugabo arasaba imbabazi umugore wiwe basaba gutangura bushasha ashabatizwa bushasha asura mu murimo bushasha noneho aba umukristo abushitse rero mu gihe tuguma turi mu vyisi tudasenga biroroshe yuko imyuka mibi itwambara kugira ngo idukoreshe kwica abandi canke se gushitsa ivyifuzo vy'isi y'umwijima mu bandi ayo yaje tuzobona umuntu ashobora kubera akarorero kabi cyangwa kubera akarorero keza rero iyo uri mu vyaha canke uri mwisi biroroshe yuko mwemuzi kwambara kugira ngo ushitse mission yo mu kuzimu ari naco gituma isaba yuko imbere yuko uhitamwo umuntu muzobana fata umwanya ukwiye wo gusenga ubisengere kugira ngo uzugira amahitamo meza ugire n'urugo rwiza ntuzarinde yuko ugira ibishobisho uhitemo hama usange hagutera imbere ahubwo uko usubira nyuma ari abantu benshi bari mu mago abagabo canke abagore usanga uko yarameze hagutera imbere ahubwo yasubiye inyuma wahora ubona ari umusore mwiza w'ijunja n'ijambo kabona none yayinze ashasigariye ku magufa canke ari umukobwa mwiza inkumi nziza ubona ati ugasanga noneho yahindutse yabaye ikiburirane ubuzima bwe bwose bwangiritse rero ibi byose biva kuki guhusha isezerano kuko ivyo bibaho canke se kujana n'ibisho bigatuma ibishobisho bigatuma ugira amahitamo atari yo wari kugira canke se ugahitamwo nabi rero iyi nkuru nyigishiza kwigisha kugira ngo avant yuko utera intambwe kuvuga ati yes I do ndavyemeye canke ndabishikije
banza usenge usaba Imana iguhishurire, kuko nta kintu na kimwe kiba ku mwana w'Imana cyangwa umwana w'umuntu Imana itamwibiye akabanga. Uzusengere namburi en couple, namburi fiancé, andika muri commentaire. Nukuvuga usengere iyo etape ugezeko kugira ngo by'ukuri utangure urugendo rw'ubuzima bw'abubakanye uri sure Imana yakwemeje yuko uyu muntu Imana yakuremeye, kandi ujye ku mico yiwe urare ko imico yiwe n'iwawe bihuye, haba muheze mu bane byose biraba mu kiyabo kandi bikagenda neza. Kandi umenye yuko abana b'Imana nibo Satani ahiga cyane kugira ngo abicire ubuzima. Uzobona abana umuntu afise inyenyeri yo gukorera Imana niwe Satani akoresha cyane kugira ngo amugwishe, ariko abantu badasenga ukabona nibo bubaka cyangwa ukabona nibo bimeze neza, nibo amabatwenga. Rero twibuke yuko inama Imana yakuremye kugira ngo ube umwana wayo cyangwa se uyikorere. Hageze ku kintu cyo kubaka cyangwa guhitamo umuntu mubana, gerageza ubaze Imana ubisengere. Nubone ngo arakijijwe ngo aritonda ngo ntavuga, ivyo ntibihagije. Ushaka kubona ko atavuga nimwabana ukazobona aravuga. Ushaka kubona uyu mugore wanje aritonda arubaha abantu bose, ukamishikana mu nzira akaca kwereka rero icyaje, akakwereka true colors ziwiwe, ukabona nunatsiye umuntu bwa wundi nari narihenze. Rero byose bisaba yuko uwiga ku mahitamo yawe kandi ukayasengera. Yari Bella shaka kuri micro za Roy TV. Namburi mu rugo rubi, urugo rumeze nabi, shira muri commentaire hama abandi bantu bagufashe ivyumviro cyangwa se gusenga. Abantu baje muri commentaire uraje kubona abandi muri commentaire benshi bashaka kubigufashamo ivyumviro cyangwa se amasengesho. Isengeranire kugira ngo twese tugugwe neza, ingo zabubatse zimere neza mu mpande zose. Yari Bella shaka kuri micro za Roy TV, inkuru nyigisho behind camera ni Pasi Pro abikora neza. Tumubwire ni coup de chapeau. Roy TV Burundi weekend. Ciao ciao.